Kaze mwese kuri DICOBU TV mu kiganiro cy'uno munsi terera kuri micro ni jewe Samuel Ndayiragije nkabandi kumwe n'umutumire ngaha Tatien Bigirimana mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ardi hamwe n'abandi bariko barafashanya. Nagomba rero imbere yuko dutangura ngo twinjiye muri kino kiganiro ndabereke n'umutumire wacu nagomba ubwa mbere ndababwire yuko ikiganiro terera ni kiganiro giha ijambo uwo wese afise ico aterera mw'iterambere rya diaspora ndundi n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Nkuko mubizi rero Burundi bwaragize ibibazo vy'amacakubiri ashimikiye ku bwoko hanyuma igihugu kiragira ibibazo bitandukanye ni naco catumye mbere Burundi busubira inyuma cyane bigatuma budatera imbere ku muvuduko ibindi bihugu vyari biriko canke bigeze kuno munsi. Ahari amako rero nta terambere harangwa, ahari kuryana ntihashobora kurangwa amahoro, ahari amacakubiri nta kintu na kimwe c'iterambere gishobora kuharangwa. Naho rero turi kumwe n'umutumire umwubahwa Tatien Bigirimana mu gitabo ciwe aheruka gushira ahabona yanditse avuga ngo nzimurura akacagaruka akavuga yuko ari igitabo gifise umutwe w'amajambo uvuga neza ngo ni inyigisho zigamije gukura abarundi mu mutego w'amacakubiri. Kaze rero muri kino kiganiro mudukurikirane kugira ngo murabe ingene uyu mwubaha bisigura hama namwe muheze mugire ico muterereye. Nyakubahwa Tatien Bigirimana amahoro cyane. Amahoro neza. Mwakoze kuba umutumire muri kino kiganiro cy'uno munsi aho tugaruka kubijanye n'iterambere ry'abarundi baba hano muri leta zumwe za Amerika no muri diaspora ndundi muri rusangi tutibagiye no guteza imbere igihugu cyacu. Imbere yuko tuja idonido rya kino kiganiro wewe Tatien Bigirimana urinde waje uvahe ubahe wiziki ukora iki? Murakoze cyane nanjye ndabashimiye kuba mwiyumviriye ko twoganira kuri iki gitabo. Jewe nitwa Tatien Bigirimana ndi Umurundi navukiye mu ntara y'Umuyinga nize amashure y'intango mu Muyinga nyene muri ETS Kamenge hanyuma ndunguruza nja i Nairobi aho nabandanirije mu gisata cyitwa teology. Uyu munsi ndi hano muri Arizona niho nsanzwe mba. Murakoze ari nk'ivyo. Donc muravuze yuko mwabaye Nairobi Nairobi mwahamaze igihe kingana gute? Narahabaye imyaka 5 ya ndi muri ivyo by'amashure nyene ya teology. Teology. Teology kuba tumva neza igifaransa. Teology ni iki? Teology no bakunze kwivuga yuko ari ivyigwa ndoramana. No kuvuga wiga kubijanye no gutahura Imana hanyuma ugatahura n'abantu. Mu bisanzwe teology sinzi ko noja mu kurambura ivyayo ariko bavuga ko c'est l'étude de Dieu. C'est la science yiga ivy'Imana hanyuma ugashobora gutahura uko abantu n'ibintu bishobora kubaho canke gukorana bivanye nuko atahuye Imana. Udatahuye Imana no kuvuga isoko y'ibintu byose bica bigora ko ukuntu ushobora kubishira mu ngiro kuko iyo Mana nyene niyo itanga impamvu y'ikintu n'intumbero yacu mw'isi. Urakoze. Teology iri ifise byinshi cyane ariko ni kimwe mu vyigwa bifise ico bimaze cyane mw'isi. Urakoze cyane. None muvuze ko mwize ivyigwa ndoramana cyo mwita teology muba mufise urupapuro uruhega umutsindo muri ico gisata canke urundi rupapuro mufise mpamya bushobozi? I Nairobi nagejeje kuri degree BA kuvuga licence hanyuma ndatangura kugerageza kwiga kugira ngo mbandanye nce master muri divinity ariko sinashobora kuyiheza
hariho n'ibindi byigwa mbandanya kwiga kubijanye na amategeko mpuzamakungu. Ibyo nabyo ndiko ndabikurikirana na Université de Louvain. Sindashobora naho kubirangiza canke kubiheza, ariko ndabandanya. Murakoze cyane. Reka rero tugaruke neza na neza ku gitabo cyanyu mwanditse citwa Nzimurura, aho mbere umutwe w'ico gitabo mwavuze muti ni inyigisho zigamije gukura abarundi mu mutego w'amacakubiri. Iki gitabo mwanditse kigizwe n'impapuro 27. Nibaza yuko ari gitabo kitari gito uravye ibikigize n'ivyo mwanditsemwo. Mwanditsemwo amajambo akomakomeye cyane, aho mugaruka kubijanye n'amacakubiri yaranze Burundi niyo yavuye, mukaraba n'icyayateye imbaze mugatera kamo abasoma ico gitabo ko bozimuruka bakava kumbure mu vy'amacakubiri. Imbere kutubwira icyatumye wandika ico gitabo, wewe amacakubiri yabaye mu Burundi yaragukozeko? Ego yarankozeko. Yarankozeko nk'umwe mu bavukiye mu gihugu cy'u Burundi bakahakurira. Haraho twahurira. Navuga yuko mu vy'ukuri ntivyari bikaze cyane aho narindi, mugabo hagize akantu k'imbarutso kahaba warabibona muri communauté canke mu kibano. Ndibuka yuko mu 1994 hariko harabaho ihonyabwoko mu Rwanda. Na jewe kuko nari mu ntara y'Imuyinga twari twegeranye cyane ni mu Rwanda. Naragize ikibazo n'umuvukanye tuvukana nkurikira, baradutaye mu kiyaga Gweru. Hanyuma ntitwamenye ibyo ari byo, mugabo haza umuntu araturoba mbere yuko dupfa. Nibaza ko hari nko kumvira mu bisanzwe. Ni histoire nyene iyo tuzoyigarukako numva ko ufise ibintu byinshi wotubwira byakahise kawe. Nico gituma nagomba ubanze tubwire ko kumbure ibyabaye hari ico nawe vyagusigiye canke vyagukozeko. Imbere ko dushishikara kandi tuje mu gitabo cawe, nagomba ngaruke muri diaspora. Abarundi tuba hanze ngaha, hano muri Amerika, mu bindi bigo bitandukanye. Mbega ubona abarundi bari hanze turacafise kakageso kamacakubiri canke twaravabanuye navyo? Amacakubiri ntashobora guhera utamenya impamvu yohera. Kuko imbere yuko ahera muri rusangi abanza guhera mu muntu. Rero utavyigije, kuko kugira ngo amacakubiri aze mu muntu aravyigishwa. Rero kugira ngo bikuvemwo utegerezwa kandi kubanza kwigishwa. Kuko umuti uvura amacakubiri ni inyigisho. Nkuko umuti utera amacakubiri ari inyigisho. Rero uwo niwo muti wonyene ushobora gukura umuntu yamize amacakubiri muri ayo macakubiri, nuko avyigishwa. Urakoze cyane. Ivyo uvuze birumvikana. Umuntu atize muri rusange ntashobora kumenya. Umuntu amenya ivyo yize canke yigishijwe, kandi kugira bimuvemwo nuko abanza kumenya ko yari ishano. Umugano waraho ngo twarari ishano, Kidumune babiririmbye ngo abarundi ngo twarari ishano vy'amacakubiri. Ico gitabo cyawe ngira ngo kumbure navyo ugomba kuturukisha iryo shano abarundi twese twariye. None rero gira ko ubwira bariko baradukurikirana, ni kubera iki wiyumviriye kwandika ico gitabo Nzimurura? Impamvu nyamukuru niyumviriye kwandika iki gitabo ni ukubera ko maze kwitegereza neza, nkaraba igihugu cacu, nasanze hari ahantu tuguma tuboma mw'iterambere mu buzima, bigorana yuko tuharenga. Hari ibyo rusanga biba ari byinshi umuntu agenda yumvira, agenda abona, agenda bwigwa. Mugabo hari aho uko umuntu agenda arakura, agenda aragira ibyo akura mu nzira, akamenya ati ibi nobishobora, nobigerageza, ibi ntikunda jewe ntabyo noshoboye, nta bushobozi mfite bwabyo. Mugabo wagira igihe ukabona ibintu peut-être ushoboye, urashobora kubigerageza. Mugabo hari n'igihe usanga utaraba ibyo ushoboye gusa, aho uraba ingorane ihari nyamukuru.
jewe maze kugira ubushakashatsi bwanje nasanze Burundi ingorane dufise nk'uko tubivuga aba muri nzimura ni zitatu gusa. Izo zitatu harizo abantu bose duhuriza hamwe zibiri. Mugabo iyo imwe hari imwe yisangije. Nazo nizi iya mbere turafise mu gihugu cy'u Burundi ibibazo bitatu bikomeye kandi bitegereza gutorerwa umuti. Bidatorewe umuti nta buzima. Jewe maze kugira ubushakashatsi bwanje nasanze hari ari ingorane zitatu. Iya mbere niyo bitona kwita crise d'identité. No kuvuga identity crisis cyangwa mu Kirundi amacakaza karanga muntu no yuko crise d'identité kuvuga yuko ari ihungabana akaranga muntu y'umurundi cyangwa y'umuntu. Hanyuma iyindi ni crise des institutions. Igihugu kigizwe n'ama institution mu bisanzwe niyo yubaka igihugu, niyo mapiriye yubaka igihugu. Ico naco akenshi gihagarara mu bijanye n'uburongozi aho usanga yaba ama ministeri ama direction atandukanye abantu bakora ibintu bitandukanye bisata bitandukanye n'uburongozi mu bisanzwe mu gihugu. Ivyo nivyo bigira ama institution. Rero iyo biravye usanga ico naco ari ikindi kibazo, la crise des institutions yarabaye mu gihugu cy'u Burundi. Ni kibazo kinini abarundi twahuye nayo. Iya gatatu ni crise économique, ni kuvuga ni ihungabana rya ekonomi y'igihugu, kudashobora kuronka uburyo cyangwa amafaranga yo kubaho, ni kuvuga imibereho myiza. Imibereho myiza rero yiravye uzosanga ni consequence, ni ingaruka za bya bindi bibiri. No kuvuga ingaruka z'amacakubiri, ingaruka zihungabana gibitumye igihugu kibaho ari iyo mapiriye ya institution amene y'igihugu institution. Iyo bimaze guhungabana bituma abantu babibonera mu buzima bwabo bwa misi yose. So no kuvuga rero je maze kwitegereza nkaraba ivyo bibiri byose turabihuriza kuko nabo bukene ndabufise ndabibona. Mugenzi wanje hajya umubanya afise ubwo bukene arabibona, igihugu cyose kibufise kirabona. Abantu bararira, abantu baribivuga, ni ikintu higaragara. Crise des institutions hari abashobora kubimenya n'abatabimenya kuko baba bitabaragishinga. Muga hari abandi biba biragishinga babimenya canke baba babana navyo babiri hafi barabimenya. Ivyo rero bize benshi barabona ko ikibazo cy'u Burundi kihagaze canke abantu twagize harimo ico kibazo c'ama institution adahagaze neza. Ikintu batabona ni kibazo c'amacakubiri. Ari cyo gituma gitangirwa inyisho zitandukanye. Jewe nasanze 60% canke hagati ya 30 na 70% y'ibibazo by'abarundi biva ku kibazo c'amacakubiri. Aho hantu niho navuze nti rero ntegerezwa gutanga inyisho kubwa kino kibazo kuko inyigisho ndazishoboye, hari ibindi ntashoboye ntanafise n'uburenganzira. Ariko kwigisha umuntu, kwigisha abantu ndabishobora. Urakoze. Nibaza ko abariko baradukurikirana bariko barumva iyo uriko uratumbereza neza na neza. Uravuze ibintu bitatu nkoramutima vyatumye wiyumvira kwandika kino gitabo. Imbere yuko dushishikara mu gitabo cyawe uragaruka ku bintu vy'intwaro ya cami, ukagaruka ku ntwaro y'ubukoroni n'inyuma y'ubukoroni. No kuvuga uragereranya ivyo bintu bitatu. Ariko rero je nagomba nkubaze imbere yuko dushishikara, uravye ivy'amacakubiri yarahari no kuvuga inyuma y'ubukoroni n'imyaka 60 iheze n'iyindi Uburundi bwikukiye, ubona yuko ivy'amacakubiri vyagumye vyunyuka canke biriko birahera? Aha cangaruka nkaraba amasezerano y'Arusha aho basizeho ico bita ibice pourcentage mu vy'intwaro kugira ngo abahutu, abatutsi n'abatwa babane kandi ushobore kubana mu mahoro n'umutekano. Uravye n'uno munsi ingene igihugu gipanze n'ingene cyubatswe, urana ko inzego zose ubwoko bwose userukiye. Imbere yuko rero tuzogaruka cyane tubandanya twinje mu gitabo cyawe, nagomba ugerageze kugereranya kahise intwaro ya cami
mu gihe cy'ubukoroni n'inyuma y'ubukoroni hamwe n'umwaka tugezemwo wa 2023 ubona abarundi bariko baratahura umuco wo kubana bakarengera ivy'amacakubiri bakarengera ivy'amoko bakabana nk'uko uno munsi igihugu gitekanye kandi inzego zose zirimwo amoko yose ugiye kuraba n'ingene barongorana urabona neza yuko ivy'amacakubiri batavyitaho cyane wishyuye kuri ako tusha tugaruka gato rero mu gitabo cyawe kugira ngo abantu bumve neza kanovera k'ico gitabo cyawe. Murakoze novuga yuko ku ntwaro ya cane abantu ntibari bafise ingorane zijanye n'ivyo by'ubwoko kuko ubwoko uko twebwe tubuzi uyu munsi siko bwari buzwi mu gihe c'abami. Nimwasoma kajya gatabo muzoca mubibona neza canke mwaragasomye murabibona. No kuvuga iyo ngorane ihari ibonekeza uyu munsi yaje mu gihe canke yazananye n'ingoma z'abakoroni colonisation canke intwaro y'igitugu yaje izanywe n'abakava amahanga. Iyo niyo yatwinjije mu byo turiko turabona uyu munsi. Rero mu gihe c'abami ubwoko bwari buhari mugabo atari ubwoko tuzi bwari ubwoko bw'imibereho ibyo no kwita canke birimwo muri kajya gatabo la classe socio-économique uko abantu bari babayeho ubuzima bwabo mu migenderanire yabo mu butunzi ibyo nivyo byagira byari biri muri classe socio-économique nk'uko twovuga mu Bafaransa turazi la classe bourgeoise turazi la classe ouvrière no kuvuga ni ama classification selon canke yibanda canke ahagaze ku butunzi ku mibereho y'abantu. Nivyo ugaruka mwako gatabo kawe kavuga ubuhutu ubututsi n'ubutwa bivanye n'ico umuntu yakora nta si ikintu gihagaze ku maraso y'umuntu kuko iyo tuvuga ubwoko muri sense tubivuga mu munsi ni ubwoko buhagaze ku maraso. Umwana wawe azoza yitwa uko wewe bakwisa cyangwa bakwita cyangwa yitwa kuri ariko nibaza ko uyu mwanya kiretse muvuga muti ndabyinjiremo cyane ariko ntari ko ndinjiramo cyane uvuga yuko itandukaniro ry'ubwami bwa kera cyangwa n'ubuyobozi bw'uyu munsi ubwami bw'abami n'uyu munsi kubijanye n'amoko kera amoko ntiyatahuka uko tuyatahura uyu munsi. Ikindi n'icyo cya kabiri mwavuze muti uravye uyu munsi mbese abantu bariko baragenda babiheba bigenda gutyo kubera Arusha n'ibindi. Arusha yarabayeho kandi yari yaca gutanga inyishu ku kibazo c'amacakubiri mugabo sinibaza yuko yo Arusha ibaye applique nkuko yari iri iyiza kuba applique nkuko yari iri hari ibintu biba byarahetse ibintu by'abahutu abatutsi n'abatwa Arusha iravuga ko bitari bikwiye kubandanya inyuma y'imyaka 10 ariko iyo tukibifise muri guverinoma biba bivuga yuko Arusha ntibaye complete. Wewe rero garuka ugashigikira abavuga yuko no munsi ibintu by'amoko muri leta pourcentage vyofutwa urabishigikiye bikwiriye gufutwa mugabo abantu batahuye impamvu bifuswe abantu batahuye ukuri uko mu by'ukuri sukuri ari nayo mpamvu ico kinyoma ntigishobora gutuma uburundi butera imbere. Iyo tugendeye muri ico kinyoma gikwiriye nuko abantu bamenye ukuri bakabivamwo bibavuye mu mitima ntibabivemwo kubera ko babisigiririje canke babirekeranye.
urakoze donc uragaruka ukemeza neza yuko wisunze amasezerano yarusha ukarabya Burundi bwavuye naho bwari bugeze ibintu byo gushira abantu mu nzego kubera bitirwa ubwoko byari bikwiye kuhava umuntu agahabwa akazi canke amabanga uko yakwiye. Ivyo nibaza ko ubigaruka ko mwako gatabo kawe nkuko mu vyumva rero mwebwe mufatiye hagati kino kiganiro ndi kumwe n'umutumire Tatien Bigirimana akaba ari umwe mu barundi bari muri diaspora ndundi akaba yize ivya theology no kuvuga inyigisho ndoramana mu gitabo ciwe rero aheruka gushira habona mu mwaka wa 2020 ni gitabo yise Nzimurura avuga yuko agomba kuzimurura abarundi kubijanye n'ingene bashize imbere ivy'amoko n'amacakubiri bigatuma uburundi n'abarundi bashobora gutera intambwe ivyo vyose bavanuye navyo ahavuga ati rero inyigisho zigamije gukura abarundi mu mutego w'amacakubiri no mutwe w'ico gitabo. Reka rero tugaruke mu kiganiro cacu umushinga ntahe Tasiano ndavye ibiri mu gitabo cawe hari aho ugaruka ukavuga yuko ivy'abahutu n'abatutsi atari ubwoko washaka nivyo vy'abatwa ukavuga yuko cari vyavana n'ikintu umuntu akora ico gihe waravuze yuko mu vyo uvuga ngo umuhutu ico bita ubuhutu ico cari ico ubututsi cari iki ubutwa cari iki hanyuma ukacugaruka ukavuga uti icerekana yuko rero abantu no munsi badashobora kugira kuri ivyo bintu nuko ibihe vy'intwaro ya cami atari vyo bihe vy'uno munsi nk'akarorero kera uravuga yuko umurundi yabeshwaho n'isuka no kurima abandi bakorora abandi bakabumba naho rero havuye ivyo bintu nisonze biri mu gitabo cyawe uvuga yuko umuhutu umwuga wiwe wari ukurima cyane cyane akacavuga rero ati umuhutu umwuga wari wo kurima hanyuma abatutsi umwuga wari wo korora hama abatwa umwuga wari uwo kubumba hama ucugaruka ukavuga ikijanye cerekana neza ivyo sigura uravuga neza yuko nico gituma hariho umugigwa canke umuco wo kwihutura umuntu akava akareka kwitwa umuhutu kubera ko ahevye kurima agiye korora. None imbere yuko tubandanya akabazo ndaka kubaza wewe uri umuhutu canke uri umututsi? Jewe ndi umurundi sindi umututsi kandi sindi n'umuhutu. Ucugaruka mu gitabo cyawe ukavuga yuko umuntu ico bamwise kidahindura icari mugabo rero ngo mumbwire ico bakwise we bakwise iki? Ico banyise kidahindura icondi mu by'ukuri tuvuze tugafatira kuri ico babaranyise uko urabona mu Burundi ni wavyanditse wavuze yuko ico bakwise ntigihindura wewe icuri no kuvuga wewe rero icuri ni bukizi icondi nakikubwiye ko ndi umurundi ico bakwise naco ico banyise banyita umututsi ibyo nivyo banyita ariko sivyo ndi kandi ivyo babira kubera iki none ubu uye uravye kubera iki ubu uye wewe uvuga uti sino kwitwa umututsi ni kubera ko ubu uye kumbure n'abatutsi korora bamwe barabihevye ibikire vy'abahutu abatutsi gusa abahutu barorora abatutsi bakorora abatwa bakorora no kuvuga twese ubu abarundi nta muntu umwe avuga ngo iki kintu ngo cagenewe ngo aba nico gituma uvuga uti no musire vyo byose twose twobivamwo kuko imyuga yose ubu ikogwa n'abantu bose n'umututsi barabumba kijambere akoresheje ubuhinga bwa none amasahani n'inkono n'ibindi birakogwa no kuvuga n'umwuga wavuye mu bintu twakoresha amaboko dukoresha ubuhinga bwa none ni ikihe gituma uvuga uti no munsi twova mu ivyo bintu vy'amazina tukitwa abarundi? Uburundi impamvu ayo mazina yarahari mu by'ukuri ni wagisoma kajya gatabo uzosanga ivyo twita amasivilisation igihugu cose iyo kigiye gutera imbere kigende kidevelopa gitera imbere mu masivilisation ariko arabaho murazi muri prehistoire canke muri mu gihe ca histoire hari ibintu vya antiquité byagiye birakura mu gihugu cy'u Burundi sinovuga yuko camyeho kirimwe abantu cariho nk'isi mugabo nticariho kirimwe abantu uko abantu bagiye barahaza hari ikintu bita se dédentariser uvuga être sédentaire se sédentariser ni igihe umuntu yagerereye ahantu hanyuma
akahatura burya ijambo gutura turashobora kwiyumvira ko ari Kinyarwanda ariko ni Kirundi. Gutura n'igihe umuntu yaravuye ahantu agashira hasi ivyo yari yikoreye. Rero akenshi igihe baza bariko baragera bariko baravyo iyo bavuye baza baragera igihe bagashira hasi bakicara aho namba aho barushe bagatura. Iyo batuye rero nukuvuga baba bagiye kuruhuka. Rero uko bagiye baraza abavyeyi bacu basokuruza bacu barageze igihe baratura. Bamaze gutura ubwa mbere bari babeshejweho n'izo nka cyangwa izo nyama n'ivyo bintu vyo mw'ishamba ivyamwa, ariko batuye rero bategereza gutangura kwiyumvira ngene babaho, naho baca batangura kurima. No kuvuga muri iyo hariyo civilisation twita ngo la civilisation de la vache et de la terre. Ni mu gihe iyo ni civilisation agro-pastorale. Civilisation ni iterambere ry'uburimyi n'ubworozi. Ni iterambere twovuga yuko isuka niyo yari ifise ijambo, inka ikagira ijambo. Ivyo bintu ko ari bibiri vyari vyatuma ubuzima bugenda neza mu gihugu. Aho hantu rero nico gihe twari tugeze. N'umwuga wo gucura ariko. N'umwuga wo gucura byarajanana kuko mu vy'ukuri wa muntu none utanguye kurima uzotegeza guteka. Nimba ari bijumbu wagize uzovyotsa mugabo hari igihe ushobora kunabiteka. Ibiharage uzobigira gute? Uzobiteka. None uzobiteka mu kirere uzoca ubiteka mu nkono. Iyo nkono yaba yabumbwe n'uwo muntu asanzwe ayibumba. Yari inyabutatu. Wewe muri we yari afise ubwo buzima, ico kintu iyo métier, uwo mwuga yiyumvamo wo kubumba. Bagakora n'ibindi bintu twita bikomeye, nabo babumba amasuka. Ayo masuka nibo bayakora. Ukeneye kuja kurima niwe yarazi umuvuba wasenze cyukuzi cyari bazana ayo mabuye bakayaturira kugeza igihe hazovamwo ivyuma. Abo rero niho havamwo n'ingobe, amacumu. Ntaho waja ku rugamba, murazi ko tuzi ko abami biwacu baragwana kugira bagure igihugu. None bagwana bakoresheje iki? Ni ya macumu. Ivyo rero ayo macumu ntiyizana, haba hari umuntu yakubise umuvuba hanyuma amacumu akaboneka. Naho rero ugaruka ukavuga uti vuga nti rero abo bantu ubwo buzima yari nyabutatu yuzuzanya kandi igatuma igihugu gitera imbere. Ivyo navyo byaba mu miryango. Umuryango wakomera gusumba iyindi miryango wagira ivyo bintu bitatu muri wo. Ivyo bintu bitatu bifise byavuga yuko iyindi miryango yarawutinya, hanyuma kagira domination, kamera nk'utegeka yindi miryango mbere wanashaka injira nabo, kubera ko yabifise uburenga yaba imaze kugera kuri iyo development muri iyo civilisation de la vache de la terre. Yaba muri bo barashobora kurima, barashobora korora, baganashobora no kubumba no gucura. Ushatse kuvuga none yuko uwo muryango uvuga, ushatse kuvuga yuko dufate nk'abatutsi, abatwa, abahutu, ngo muvuge yuko ivyo bintu vyo kurima, kubaza no korora twashobora kubisanga mu muryango umwe. Donc nk'umuryango w'abajiji wabugizwe n'ubwoko bwose, ivyo twita ubwoko. Ibi by'ubwoko tubireke bagizwe n'abo bantu bashobora gukora ivyo bintu byose. Yego. Nk'umuryango w'abanyakarama. Jewe ndi umunyakarama. Ariko umuryango w'abanyakarama hariho abatutsi, abo bita abatutsi, hakaba abo bita abahutu, hakaba n'abatwa. Zokumve sinzi kurahura n'umunyakarama uvuga ngo je ngo ndi umunyakarama, kandi wamuraho ugasanga ari mubo bagize umutwa. Ariko n'umunyakarama. Mu birabe ugarutse ku by'imiryango, kugira ngo tutandukanye ubwoko n'imiryango. Tutandukanye ubwoko bw'imibereho. Tutandukanye n'imiryango. Kuko imiryango iki gitabo cyawe ntiwemera ubwoko, ivyo batwise ubwoko bivyita ko ni category set. Ni category set ni. Ubwoko bw'imibereho hamwe n'umuryango. Umuryango rero ni w'amaraso. Umuryango ni w'amaraso. Ariko ubwoko bw'imibereho
ntaco bipfana n'amaraso y'umuntu canke umuntu yavuka. Mw'iki gitabo kandi uragaruka ukavuga yuko yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa bose bashobora kuba beza bakaba nababi sero yuko atawo kwitwa ko ari inkozi y'ikibi kubera bamwise ubwoko bamuhaye canke icitwa umwuga wari bamugize hamwe na nakoze none muri 2023 we tukwita igiki ko bari bakwise umututsi ubu tugume tukwita umututsi canke tukwite uwundi muntu jewe munyita umurundi tukwita uwundi umurundi munyita umurundi gusa birakwiriye. Yego abariko baradukwirikirangira ko murumva ko Tatien ariko arabisigura avuga neza yuko no munsi wewe adashigikira kandi atemera yuko abarundi twoguma dushimikiye ku bintu vy'ubwoko na cane cane nkuko mbere biri mu masezerano yarusha avuga yuko uravye ikiringo giheze ivy'amoko vyateza kuba vyarakuwe mu mategeko agenga kumbure igihugu kumbure ngira ngo abariko baradukurikirana muca mwumva umutumire turi kumwe ngaha ingene ariko arabisigura. Reka tugaruke rero uravye kino gitabo nakahe kamaro wibaza kizogirira abazogisoma kizogirira abarundi n'uburundi? Akamaro kizobagirira nuko kazobakura mu mutego barimo kuko ubu ushatse kuvuga umutego uvuga umutego wari wo uwo mutego ni ibi vyago vyose mubona abarundi bariko bararonka 60% hagati ya 30 na 70% biva kuri uwo mutego biva ku macakubiri rero nibava mu macakubiri bazoba barose fondation igera kuri hafi 70% y'iterambere ryabo aho niho biri no kuvuga mukeneye ko nja mu madetail yavyo no bisigura navyo nyine uvuga amajambo make avunaguye kubera ko turiko turaja mu sozo wa kino kiganiro mu majambo make umutego uvuga abarundi baguyemwo kandi bataramenya ko bawurimwo bawutewe nabande unuyuhe bo uvamwe gute umutego w'amacakubiri navuze yuko waje ku gihe cy'ubukoroni kuko abakoroni baje barize igihugu imbere yuko baza babanza kugira ico bita gutata hari abantu barungika baza gutata igihugu kugira ngo bamenye ingene kimeze bashitsi wacu basanze turi abantu twifise dufise ibyo dukeneye byose tudakenera abazungu kuko ico gihe muri civilisation abazungu barimo cyangwa ico gihe bari barimwo twovuga yuko muri iyo puissance y'abaromani ariyo twitwa ko n'uyu munsi igifise influence kwisi kuko iyo abaromani kuvuga yavuze abaromani usomye akajya gatabo kazokwereka amamuko y'abantu tufise uyu munsi bariho uyu munsi ho bava mu bana ba Nowa kuri Yafeti kuri Shemu no kuri Hamu abava kuri Yafeti n'abazungu bose muri ico gihe rero civilisation y'abanyerope no kuvuga aba les européens bari bageze gihe bavuga ngo biyumva mu isi yose ba control isi bakavuga ati rero aha iwacu hatangiye kutwagira ni hari umwamperere umwe nibaza kwitwa Bismarck wo mu Arema niwe ngo yahagaze ariko aragaburira Afrika abazungu avec un couteau à la main ngiri diviser l'Afrique comme un gâteau so yarafashe imbugita aravuga ati ntitugume tugwanira hano dupfa ubusa iwacu turafise hariya continent tugomba kuja gufata yitwa Afrika rero mwebwe mujaha namwe mujiha namwe mujari namwe mujari iyo nama yarabaye no n'amadate no babwira tugiye mu madetail yavyo ariko iki gihe ico ndiko ndashaka gusobanura nuko abo baje muri Afrika kugira ngo batwake ibyo dufise bari bafise uwo mugambi wo kugira ngo bamonopolize bafata ivyisi byose babigira ivyo wabo abo rero ni iyo muri yo development y'abanyenye ya feti no kuvuga abazungu abo twokwita les européens abo bamaze kuza rero basanze ibyo bitwaye ngo baratuzaniye civilisation bazanye twe turayifise kuko muri civilisation yarigizwe n'ibintu bitatu nyamukuru nta civilisation idahagaze ku burongozi uburongozi rero bwari bukeneye ko kumenyekana bwari uburongozi bufatiye ku burongozi bw'imbaraga bw'inguvu zitatu ivyo les pouvoirs les trois pouvoirs zari zihari mu Burundi pouvoir ya mbere twokwita pouvoir législatif pouvoir exécutif hamwe na pouvoir judiciaire nizo isi yose uyu munsi igenderako ubwo burongozi canke izo nguvu z'igihugu
mu bundi zari zihari twari dufise pouvoir exécutif yarongorwa n'umwami n'abaganwa twari dufise pouvoir législatif yarongorwa n'abanyamabanga n'abiru abo nibo bari umutwe w'igihugu hanyuma nibo biyumvirira igihugu nibo babonye igihugu kigiye niyo ubuzima bw'igihugu bwose bwari buhagaze kuri abo bantu hanyuma hakabaho na pouvoir judiciaire twari tuyifise abashingantahe abashingantahe bava ibwami bakagera ku mutumba hari abashingantahe bo ku mutumba urubanza rwananiranye ku mutumba gwaraduga uko kugeza igihe urwanyuma ruzocibwa n'umwami nuvuga ngo basanze ibintu byose bihari igihugu kiri bien organisé gifise umurongo dufise no kushobora kugira conquête tukigarurira ibindi bihugu kuko nk'ubu nk'akarorero uravye Burundi dufise uyu munsi ni nk'icya gatatu c'u Burundi nyabwo bwacu ikibanza kinini kiri muri Tanzania kindi kibanza kiri muri Congo hariya hose novuga byinshi cyane muri ibyo ariko Uburundi bwari bunini cyane gusumba ubwo dufise uyu munsi iyo organisation ubwo burongozi uko gutumbereza ibintu byari biva ku kuntu Uburundi bwacu bwari busanzwe bwiyubatse bufise ibintu byose bwari bukeneye kugira ngo butere imbere ku rwego rusumba ibindi bihugu byinshi muri Afrika cyangwa imbere mu isi. Urakoze cyane nibaza ko iyo siguro itahuritse nibaza ko vyumvikana uri kuri kurabisigura tugarutse rero kuri urwo rwego rw'ubutungane wibaza yuko ugiye kuraba mu Burundi injyane zagiye zirahaba ugarutse ku rwego rw'ubutungane nuko n'ubutungane butakora neza kuva kumbure inyuma y'ubukoroni urumva ko rwego abashinga ntahe rutari ko rurakora wibaza yuko aricyo gituma twagize injyane nyinshi zishimikiye ku butungane kubera ko ivy'ubushinga ntahe rwego abashinga kuva mu tumba gwafuswe ucugaruka ugashigikira ngira ngo abatwara igihugu no munsi bavuga bati no kuraba ingene urwego rw'ubutungane tukomeza urabona ko umukuru w'igihugu abigaruka ko cyane ku munsi avuga ati no kuraba ingene kino gihugu cy'u Burundi ubutungane tubugarukira kuko biri mu vyatu haba injyane nyinshi canke bituma abene igihugu mabidoga haraho bihuriye n'aka gatabo kawe nzimurura haraho ubona yuko bagarutse kurukomeza umuco wo guca imanza bahereye ku mutumba kugira ngo ntagire uburenganyo ubona ko vyogaruka gufasha gutera umuti ikibazo cy'ubutungane ico nakubwira nuko kajya gatabo gashimikiye ku kibazo c'amacakubiri nakubwiye yuko ikibazo ca kabiri Burundi bufise ni kibazo c'ama institution muri urwego rw'ubutungane buhagaze mu ma institution kandi ayo ma institution ashobora guhagarara gusa ari uko amacakubiri yavuyeho uravye rero ikibazo dufise aho unjanye muri iyo angle ni novuga yuko Uburundi ubutungane sibwo bwonyene bwari bwahuye n'ingorane ni igihugu muri rusange mu rwego rw'uburongozi muri rusange kandi ni kuva kera si vyubu si vyo muri 2000 si vyo muri mu 1960 gusa abazungu bakiza basambuye amapiriye basambuye inkingi z'igihugu aho rero niho vyatanguye gupfira jewe nshira ikibazo ku gihe cy'ubukoroni gusumba uko no gishira ku gihe cy'ubu kuko abubu n'ababanjirije benshi bariko ni consequence z'ivyabaye imbere z'ivyatanguye izaho ibintu ibibazo ho vyabereye ni hariya mu bukoroni biraza rero birakomera kugeza n'uyu munsi ugiye gugikiza rero yobanza guhera ku cyatumye vya bindi byose biza gupfa kuko ubutungane mu gihe c'amakudeta ubutungane buragoye ko bubujaho kandi bisanzwe usanzwe kudeta yebaye na constitution ibigoye nta butungane bushobora gukora budafise constitution y'igihugu ivyo rero biri mu bintu vyagiye bigira ibisambu biba bibi vyonona igihugu vyonona ibikorwa vyinshi vyokozwe mu gihugu kubera ko twari turiko turaca mu gihe c'umwijima mu bisanzwe mu gihe c'ubukoroni ubukoroni bwatwinje mu gihe c'umwijima turazimira turabura inzira n'uyu munsi
abashaka kubona inzira nuko banza kuzimuruka. Urakoze. DICOBU duheruka gutunganya igiteramo isabukuru twise dukunda Burundi nkuko abikurikiranye duhimiriza abarundi baba hanze n'aba mu gihugu gukunda igihugu cyabo. Nawe rero ugaruka kuri nzimurura vyerekana ko umurundi uri mu mahanga witwararika gukurikirana cyane ku munsi ubuzima bw'igihugu n'ingene twoshobora guterera mw'iterambere ry'igihugu. Twisunze kino gitabo cyawe ni ikihe kintu kirimwo cyotuma abarundi bagaruka gukunda igihugu cyabo? Mu by'ukuri iyo umuntu honyine kunavyumviriza ukabiha uwo mwanya ati izi nyigisho zirandaba niz'abarundi ndi mu mutego w'amacakubiri hanyuma ukagira urwo rugendo rwo gukira je novuga yuko buterereye igihugu kuko umaze guhinduka mu bwonko bwo gahinduka biroroshe cyane yuko umuntu akubwira ngo kijya rero gifashe agaca agikora ujya kubwira umuntu atumva ibintu mu mutwe bitamurimo ati genda nkorera ibi nubwo bikwemerera iyo bikwemerera ariko a contre-cœur umutima atari huri so aho umutima utari ntuhizere n'ukuboko azogukoko kuko yaguhaye umutima kandi uwo mutima nawo bizokura kuko yavyumvise muri we yuko bishororoka bigenda mu buzima bwiwe novuga rero ngo ikibazo ni abantu ntibaravyumva mugabo ni batahura yuko bari mu mutego bakava muri uwo mutego biroshe ko bashobora kugira icyo bafasha igihugu cyabo. Urakoze Imana iguhezagira. Ariko rero tugarutse kuri ibi uzovyakira gute cyangwa uvyakira gute hamwe usanga hari abandi batagomba kuva muri ibi bintu cyane baguma bavuga bati kumbure twebwe nko kuvuga yuko twokuraho urabona ko ari nk'ikintu bariko baraharirako byo kuvuga yuko bokuraho ibice by'abaja mu ntwaro bamwe bavuga bati byo hava biba bikurusha abandi byo hava biba byiza kurusha uzovyakira gute nahe makenga wokura bariko baragukurikirana cyane gukuraho ivyo bitigiri ivyo gukuraho ibitigiri ni igikorwa c'uburongozi ico no kuri sico ndiko sico mpagazeko na gatoya uburongozi nibwa ibikwiri muzobikora jewe ico mvuga canke kindagishinga nuko nigisha umuntu akamenya uko kuri gusa uko kuri nyakumenya kuzomuha umurongo w'ico akwiye gukora rero uwo ari we wese nabo bari muri guverinoma impamvu bonigana navyo ivyo bintu no kubera ko kumbure umuntu ashobora kuba turabitahura bitahuritse umuntu abitahuwe nukuri ntiyogonanwa gukora igikwiriye. Murakoze mwadukurikiranye muri benshi nkuko mwagiye murumviza umutumire wacu Tatien yasiguye bitari bike kubijanye na nzimurura igitabo cyo ariko kwandika gifise umutwe w'amajambo ngo inyigisho zigamije gukura abarundi mu mutego w'amacakubiri aremeza yuko abarundi hari umutego twaguyemwo w'amacakubiri duteza gukora ibishoboka kugira ngo tuvemwo. None rero tugomba tuje ku musozo wa kino kiganiro ngaruke muri studio gatoyi nshimira bariko baradufasha hariya mu buhinga bw'ivyuma nagomba ndagusabe ndakubaze jewe ndabona neza yuko abarundi turi hanze hari intambwe duteye paraporo y'abandi banyamahanga bashaka ndabona yuko abarundi nko muri Amerika birakunda ko tuja hamwe birakunda ko turengera amoko birakunda ko abahutu n'abatutsi abatwa bimwe wewe uvuga uti Vyose nkene no kuvyumva kuko ni ibintu bidusubiza inyuma mugatwe urabona ko tubikunda turanabivuga kandi tukabirengera tukabikintu kimwe tugafashanya tugashigikirana ndiko ndaraba aho ndi naho mereye naho maze guca ndabona yuko ikibazo c'amacakubiri mu barundi bari hanze twakirenganye mu misi yahera ntivyari vyoroshe je nkabona yuko turiko turatera intambwe wotera kama akahe abarundi bari hanze cyane muri diaspora ndundi kugira ngo barengere ivyo vy'amoko n'utarajijuka jijuke aze tuje hamwe twubake turangene twiteze imbere twongere duteze imbere igihugu cacu twarengeye ivyo batwise twarengeye kahise kabi twubake keza kahise keza kuri bose ibi ndabivuze kubera ko mu Burundi ugiye kuraba naheruka mu Burundi je ubwanje urabona neza yuko ikibazo c'amacakubiri kiretse iyo bari inyifato ngira ngo politike muguri kuraba abantu urabona ko ibintu by'amacakubiri
vyaraheze urabona yuko abantu bagirana imanza bagira imisi mikuru basabikanya baganira tunaturiya ukabona neza ko abarundi kabisa ingendo y'amacakubiri yabahezemo mugabo muri diaspora ndacumva hirya no hino ku ma social media abantu bakiruka ubujambo abandi bakagiruka ubujambo bwo guturiramwo gutukana ibintu nk'ivyo biracahari wohanura gute woterera iki kugira ngo ariko barakumviriza no musi bumve kwiyongendo twivavanura kugira ngo twiyubake nk'abarundi bari ngaha muri leta zina nahandi ikibazo c'amacakubiri nticigeze kiba ikibazo gikomeye ku murundi asanzwe camye kiri ari kibazo cyo mu ntwaro igira influence canke yinjiza abarundi muri uwo murongo novuga yuko abarundi ubwabo basanzwe abanyagihugu ikibazo si kinini muri bo n'ivyo bagenda bahabwa ntiba benshi pourcentage nini yakwijana ntibabiha umwanya mugabo kubera inyungu kanaka izi kubera kuvyinjizwamo gose asanga agize ategeza kugira uruhande ahagazemwo bivanye n'ivyo yigishijwe yabwiwe yagize ko influence rero kuvuga yuko hano muri diaspora canke abantu bari inyuma y'igihugu ikibazo kitahari cyane canke ngo twarabirengeye sindavyemera na gatoya kuko kubirengera ntibiba bihavuye ugikini wakirengeye sinyisho itomoye inyisho itomoye nuko nimba ari barriere ihora ikubuza burya ari barriere kuyisimba biragusaba izindi nguvu mugabo iyo yahavuye yitagihari uhaca nyene nta ngorane mugabo igihe cyose uvuga ngo barriere aca hari inzovuza ndahageze nce ndayisimba nukuri kaba hakimwa gahaza rero abayirenge ni nk'abasi abarenge ivyo vy'amoko amacakubiri ni nk'abasimbye barriere mugabo barriere igihari izotega abandi nyuma iciza nuko dukuraho uyu mutego dukuraho iyi barriere hama abantu bakahaca bidegemvye rero novuga yuko kurengera ntigikiza kuko nimwagira ico mupfa ejo muri ivyo muri ko murakora cyangwa muzokora nihagira aho muhurira umuntu wese acaza kuri vya bindi vyiwiwe subira inyuma iyo hageze agasanga hari ivyo ugiye kumutwara muca mubipfa kandi mwabipfa ntazokwibagira ko ryazuru ryari rimeze kwa kundi aca rigarukana uwo yiyesunga nawe amwereka ikibazo akwerekana wewe uwuriwe uko yari asanzwe akuzi nuko kuvuga gusumba uko cya kibazo cyo kidahari ukuri akana kuvuga ko utari washaka kugira ngo gusa uwundi ariko arabwira amwumvirize yumve anamwakire naho karaje rero iciza nuko ico kintu abantu bamenya ngo ni kinyoma sukuri kuko niyamara kumenya ko atari ukuri ntazona n'agaciro nivyakugwaho ntazobigarukamo avuga uzo bukigwaye ni wabandanya kubigumana canke kubigarukamo mugabo nivya bitahari atari ivyo akamenya ko atari ukuri ndakubwiza ukuri yuko ntazoza kuvyifatikiza nimwagera imbere mukagira utwo muza gupfa azomenya ngo aha hantu nubwo nza kuhafata nza kubafasha ivyatsi si ikintu noshimikira ko ngo kimfata kuko nta gihari mugabo bigihari mwobandanya mwogenda agafukirako akiyumanganya mugabo ndakubwiza ukuri niho kwicarira ikibombe kizokurasa mu nyuma iciza nuko tubikuraho byose bikavaho hanyuma ntitubareye kubigarukako kuko nta murongo bifise nta kuri bifise nta terambere bifise nta ciza bizomarira abarundi kuko ni kinyoma kibi cyane cha satani urakoze cyane ndagukengurukiye ku mwanya mwiza waduhaye none rero nikihe coranga umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kaze amaze kurengera ayo macakubiri icoranga umurundi amaze gukira amacakubiri atarayarengera ahubwo yakize
yayakize kuko ubugwayi buri mu barundi bose n'ubutabikomeyemwo gose yarabibwiwe kandi afise ahantu yisitiwe avuga ati je ndaha bageze ngo he yo kwegamira uruhanduro canke akegamira urundi ruhande je nshaka ko hagera igihe bakwita gutya ugacuguma hagati ntihagire uruhande ujako uru canke urundi aho niho menya ngo warakize umubandanya wemye uvuga ati je ndi umurundi ivy'ubutu n'ubutu ntavyo nzi je nco nzi nuko ndi umurundi ico kirahagije rero uwo ikirango wamaze kurengana uwo mutego canke wamaze gukira uwo mutego gukira uwo mugera mubi novuga yuko ari umutima wo gukunda igihugu ikimuranga hariho gukunda igihugu kubw'inyungu zawe personnel haranira ubutegetsi haranira iki ivyo ni ibintu n'inyungu ziwawe ariko gukunda igihugu ushaka ko hari ico ugezako ni ikintu ciza cyane ica kabiri canke nuvuga kitagirira inyungu wewe mugo kigira inyungu abanyagihugu bababaye bamerewe nabi bafise ibibazo bafise ingorane ukabafasha utaravye ngo uyu asuku ngo yavaha ngo yizuru gibe rimezuku utaravye kuri ivyo bigaragaza yuko wabirengeye ikindi garagaza ko bigaragaza ko wabikize kiri garagaza ko wabikize wakize ikibazo cy'amacakubiri nuko mushobora guhurira n'umuntu ku isoko kanaka muri ko murapigana isoko kanaka hanyuma uwitanga n'abariko barayirondera atazoraba ahava izuru n'ibindi kugira ngo amuhe rya soko akaraba ibyo ashoboye competences ibyo ashoboye kabikwiriye aho mu by'ukuri wa muntu aba yarakize aba yarakize kandi ikigaragaza ko yakize si vyaka kanyu gusa ni ibikorwa bitandukanye akora inyuma yo gukira aripima akamenya ati je narakize abantu batangura kubibona kuko nabikorera umwe wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu 10 igihumbi bazimenya ko none karabivuga ku mugaragaro ku buryo ugasiga umenya ati ukavuga weruye nkuko ndiko ndabivuga yuko ntari umututsi kandi ntari n'umuhutu ntari umutwa ariko ndi umurundi ukavyemera ukavyubaha ukabivuga mu by'ukuri wakize kuko cyo nagira nkubwire nuko witwa ko wiswe kari umuhutu yanka kubabaza nyina yanka kubabaza se yanka kubabaza bakurana abo bakuranye abo bagendana wa mugwi wiwe yegamiye aranka ko bamenya yuko yabikuyeko aho ako kantu rero nako kari mu bintu bituma umuntu atemanga ngavuge ngo jingo sindiki ukavuga ati hamwe ndavyemanga baca banyakaza privilege naho rando simba nkirose vya bindi aho muri ico gihe ntuburakira ubukigwaye so igihe umuntu azoba havuga ati jewe nta uwunkunda nkunde uwunyankanyanke jewe ndi ikindu murundi sindi umututsi sindi umuhutu sindi umutwa uwo muntu akavyema cyane cyane uri kuraharanira inyungu rusange agakorera umuntu wese atamuravye yava n'izu n'ibindi byose bya bindi byose baraba akabatogirira umuntu nabi uwo ari we wese mu by'ukuri uwo muntu azoba ari mu rugendo rwo kuba yarakize urugendo rwo gukira urazi ko ntukira umunsi umwe ngo ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi urakoze mugabo n'urugendo rwo gukira kugenda wipima uhura n'ama challenge ibigusubiza inyuma bigusubiza muri bya bindi ariko ukabitsinda hamagerageza ukigiye ukavuga ati mu by'ukuri jewe hano hantu narahatsinze narakize mu ijambo rimwe narakize urakoze cyane ndagushimiye ku mwanya mwiza waduhaye ugira akajambo kanyuma ubwiye abadukurikiranye impanuro ko badukurikiranye mu masegonda 30 gusa kugira ngo turangiza kino kiganiro urakoze abadukurikiranye canke bazodukurikirana bazokurikirana kino kiganiro nababwira yuko boba abarundi bova muri ivyo binyoma canke muri ubwo burozi batamitswe bw'ubuhutu ubututsi n'ubutwa bakamenya yuko ubu munsi turi mu bundi buzima ico bita la civilisation du savoir la civilisation du savoir ni ubumenyi hamwe n'ifaranga la civilisation du savoir et de l'argent canke la monnaie ni igihe co kuba ufise amafaranga n'ufise ubumenyi aribo bantu uyu munsi ubuzima petetse bumeze neza navuga yuko bugerageze kumera neza rero muri no civilisation tugezemwo
yama aho ifaranga ritegeka hamwe n'ubumenyi bugategeka ntidukwiriye kurabana ku mazuru kuko ivyo ntaco bibasha kudufasha no kudusubiza inyuma. Umuntu niyamenya ukuri akazimuruka mu vy'ukuri azogira ico amarira igihugu. Kugira ico amarira igihugu bwa mbere nuko banzukire kugira ngo ugire ico amarira igihugu, kuko nk'ubu je ngwaye nta kintu nobasha kugufasha ndi ndembe. Mugabo ninakira ukaba wotabaza ukaba wogira hura n'ingorane ndashobora kuza kugufasha kuko mfise amagara yo kuza. Abagwayi rero ingora y'amacakubiri ni ikintu gishobora kubabuza kugira ico bamarira igihugu, kuko ico bubwirwa cyose kubera bwa bugwayi buca bubafata bukabazibira bugatuma badashobora kugira ikintu na kimwe bumarira igihugu canke umubanyi canke umurundi wari wese bafise ingorane. Kuko impamvu tubayeho nk'abarundi ni kugira tugire ico tumarira iciza tumarira umurundi mugenzi wacu, tutaravye izuru, tutaravye yava, tutaravye ingene avuga, ahubwo toraba gusa ko ari umurundi kari kiremwa muntu c'Imana, ntitubagirire nabi ahubwo dufashanye. Nibwo rugendo nibwo buzima dukwiriye kubamwo muri iyi si. Murakoze. Uwo barondera iyo batora gute kugira ngo canke ico gitabo canyu uwo gikenera yo gisanga he yo kironka gute? Igitabo kubera ko jewe nkuko mukibona ni inyigisho ntikiraja ku ma réseaux sociaux ngo kibe publié, ariko ndabiza batari bake bariko baraciga bariko baravyumva ku ma WhatsApp turagisirikirisha, namwe bwe muragifise. Hariho soft copy nshobora kuha umuntu wese yipfuza ko yo gisoma. Hanyuma kuri nimero yanje 480 667 49 29. Iyo niyo nimero yanje, umuntu wese yoba yipfuza ico gitabo no yoshobora kundondera nkashobora kukimuha kugira ngo agisome, bazi ibibazo ibyo atatahura umuntu amutahuze, kuko nababwiye yuko jewe ndumwigisha ndigisha kugira ngo abarundi bazi bamenye bave mu kibazo c'amacakubiri, niho dushobora kugira ico tumarira igihugu cacu. Murakoze. Mwakoze mwese kudukurikirana mu kiganiro TERERA cy'uno munsi. Mwumvise ko twari kumwe n'umutumire Tatien Bigirimana, akaba asanzwe ari umurundi aba muri Amerika, akaba yize ibijanye n'ijambo ry'Imana kino kwita inyigisho ndoramana theology mu rurimi rw'ikinofonofu. None rero kiganiro cy'uno munsi garukiye ngaha. Mwakoze kudukurikirana, komantere zanyu ivyumviro vyanyu turabikeneye kugira ngo mu kiganiro gikurikira tuzomenye ivyo dushimikira ko, na cyane cyane yuko tuzoja ido nido muri kino cyumviro ca Tatien kugira ngo turabe ingene abana bari abayumvira ico bavuga kuri ibi nivyo, kugira ngo dushobore kuraba ingene twiyubaka aho duherere mu makungu, twongere twubake igihugu cacu mu kuja hamwe, gukorera hamwe, gushigikirana, gufashanya, tutibagiye no gutabarana, kuko ahari ubumwe umuhororamwa. Imana ibahezagire. Ni mu kindi kiganiro nk'iki naho utaha.